Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nk'uko bisanzwe kuri runo rubuga. Reka uno munsi tuganire ku makuru ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uno munsi yafashe indege imujana mu nama y'abakuru b'igihugu n'amareta bo muri Afurika izobera i Addis Abeba, aho yakaba yajanye n'umupfasoni wiwe muri iyo nama. Hama ikibuga c'indege ca Kavumu citiriwe Michel Micombero naco kikaba cafashwe n'umugwi w'abagwanyi mu M23. Amakuru y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari umunyamabanga wayo Veneranda Ndikuriyo n'uno munsi akaba akiri mu gifungo cinshi akaba atarashobora kuja ahabona. Reka tuganire rero ku ngingo ku yindi ku bintu biriko biravugwa rero mw'ano makuru. Ikibuga c'indege c'i Kavumu citiriwe Michel Micombero uno munsi kiraye mu minwe ya M23. Ni umuhari uriko uragwanira agateka k'abantu bari mu bwoko bw'abatutsi no kwishira no kwizana muri Kongo, aho abanyamulenge benshi bagiye bicwa ndetse no mu Burundi hakavugwa yuko hari abanyamulenge bahiciwe. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukaba utigeze ugira amatohoza kuri abo banyamulenge bapfuye. Ubu rero baragwaniye muri Kongo, ngira ngo amakuru mwagiye muyakurikirana, aho bafata ikibuga c'indege ca Goma mu minsi iheze. Uno munsi bakaba bafashe ico kibuga c'indege c'i Kavumu. Ni ukuvuga ko nk'uko bamwe bagenda babivuga hirya no hino, ikibuga c'indege kindi gisigaye co ku ntambara bokoresha ba FARDC n'aba FDLR bakorana na leta y'u Burundi bashaka kurwanya umugwi w'abagwanyi, igisigaye c'i Bujumbura conyene. Mwumva yuko biba ari ibintu bikomeye. Muri ino minsi iheze ngira mwarabonye umukuru w'igihugu ariko arashikiriza amajambo bamwe bavuze yuko yaba ari mu bwoba, amajambo yavuga yuko bafise amakuru yuko u Rwanda rugomba kubatera. Ni ukuvuga ngo iyo barungitse abasoda muri Kongo babarungika bazi yuko bagiye ngo kurwana n'abasoda b'u Rwanda. Ngira ngo Reverend Ndikuriyo sindamwita umuhisi kuko nta tangazo rimurika turumva, yarabivuze yuko ngo bazogenda bakafunga kuganira muri Kongo ko n'abanyarwanda. Rero iyo bariko baravugamwo abanyamulenge, iyo bariko baravugamwo u Rwanda, abantu bumva ikirundi barumva yuko haba ariko ari ubwoko bwabo bariko baravugwa, kuko ariko bariko baragwana mu mutwe. Rero bagenda bashiramo yuko bariko bayishira mu ntambara y'amoko. Ariko icabonetse muri ino myaka iheze ni uko umugambwe CNDD-FDD uriko uratwara ubutegetsi hari ibintu vyinshi wagiye unanirwamwo, cane cane ibintu vy'ubutunzi n'imibano, aho ivyo Petero Nkurunziza yari yagerageje gukora muri manda zibiri za mbere yaciye avyonona muri manda ya gatatu, aho abantu baca bacanamwo cane cane hakavugwa ibintu vy'ubwoko. Mu bisanzwe mu Burundi hamwe hariho ibintu vy'intambara, aho abakora ivyaha mu ntambara bataheza ngo bahanwe, nta sentare yabaho. Ngira ngo muribuka baravugwa cane ivyabaye za 1965, ivyabaye 1972 na 1973 na 1983, 1983, eka na 1991 hari ubwicanyi bwa Paripehutu, aho rero bavuga yuko Paripehutu yavyaye Sahwanya Frodebu nayo ikaca ivamwo CNDD-FDD ariyo bitwara ubu. Yatangiye kuba ni historike ndende, ariko uko bagenda benshi bakora ivyaha vyo mu ntambara ntabwo bagenda bahanwa. Ngira ari naco gituma bamwe bavuga yuko nk'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arico gituma amaze iminsi avuga ahamagarira abantu ngo kugaba, bahamagarira mu ntambara abanyagihugu. Ni uko aba azi neza yuko abagiye bakora ivyaha muri ivyo bihe batagiye bahanwa mu Burundi, akumva yuko ayo majwi ashobora kuzogarukira aho. Ariko abakurikirana ibintu n'ibindi baravuga yuko amajwi yabikwa
ngira muramwumva n'aya micomero ariko aragaruka nk'amajwi rero ya Evariste Ndayishimiye arashobora kugarukanwa nk'inyuma y'imyaka nka 25 30 ibintu ugasanga bisa n'ivyahindutse ariko iyo baba bariko baravuga amajambo ino minsi guhamagarira abantu kugira ngo baje mu ntambara ntibibaza ingaruka mbi yavyo. Murabona mu minsi iheze hagiye habaho ibintu byinshi amanama yagiye araba kugira ngo barabe yuko bogarukana amahoro mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo ariko ntivyakunze. Muribuka ko Uburundi butwara akarere k'ibihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko habarungitse ingabo ziri muri uwo muryango hama bakaruca barungikana n'indi misiyo yitwa TAFOK abo ariyo n'ubu iriyo yo kuja gufasha Tshisekedi kugira ngo agwanye aba M23. Baravuga yuko hariho amasezerano bagiye bagira za Nairobi za Rwanda bagenda bagira amasezerano bavuga yuko bagomba gukuraho imigwi yose igwanirayo atari abanyekongo ariko umugwi warwanirwa cane wa M23 nabo mu minsi yeze baratangaje yuko bashitse Bujumbura bakavugana na Perezida Evariste Ndayishimiye hama Ndayishimiye nawe agaca bahenda agaca arungika ingabo zibagwanya. Ivyo rero biratuma rero hariho abantu benshi biyumvira yuko mu gihe M23 yoshobora gufata Uvira ishobora no gucishikana Bujumbura ugasanga iratanye imitwe n'igihugu c'u Burundi na cane yuko Burundi bwagerageje kubasombora kenshi bababuza gufata igihugu c'iwabo no kugifatira mu minwe ariko abahinga bavuga yuko amasezerano n'ubundi ko ariyo yama ategerezwa guhuza ibihugu iyo niyo Evariste Ndayishimiye atemera ibiganiro hakiri kare yuko ashobora kubiyumvira amazi yarenze inkombe aho azosanga n'abanyagihugu bashavuye kuko bivugwa yuko umusoda wese aja muri Kongo amuhemberwa ko 5,000 by'amadolari ariko mu minwe nawe agacamuha 500. Urumva rero yuko abasoda bataba baryohewe. Ico gihe rero ntibizoheza ngo vyorohe mu gihe intambara umubanyi wa M23 azoba ari Perezida Evariste Ndayishimiye ari igihugu c'u Burundi nuko gusa ikibazo nuko umuntu aca yitiranya igihugu n'abantu ubundi bwobwo umuntu yagiye afata ingingo zitabereye abakwiye kuzibaza ku gatwe kiwe kugira ngo ntibije ku gatwe k'abantu bose batazi n'ivyo baba bariko barazira. Ngira ngo ejo canke ejo mwarabonye amakuru twagiye tubashikiriza aho twababwiye ku bigwanisho abarundi batunze twarabwiye ko twabikuye ku rubuga rwa Seya aho bavuga yuko abarundi bakoresha ibigwanisho vyakoze ivyo bita vya occasion vyaguriwe mu Burusiya vya kera vyakoreshwa n'Abarusiya n'Abafaransa n'ibindi bigakoreshwa n'Abanyamerika ariko bagaca bagira n'ibindi rero vya occasion donc ivyo muri bishasha bavuga vya occasion bishasha nivyo bagurira muri Afrika y'Epfo mu Bushinwa no muri Amerika. Ivyo twarababwiye ivyo vyose urumva ariko biraba ugasanga umukuru w'igihugu aravuga yuko ashaka gutera u Rwanda akavuga yuko azotwaranira n'umukuru w'igihugu c'ico gihugu n'abanyagihugu ico gihugu cyomerwanira ku Burundi niko mu mitwe yabo biba biri ariko uravye ibigwanisho bafise vya kera gacangaje abasoda muri leta iharanira demokarasi ya Kongo atabigwanisha bafise n'abafise ibigwanisho bagaca bakoresha ivyo niko ndababwira vya occasion. Ivyo urumva yuko ari ibintu bitumvikana kandi umuntu wese agwana afise ico bita koze imvo y'intambara. Urumva nimba bariko bagwananya M23 nayo ikafise koze yayo igwanira urumva yuko hariho itandukaniro ry'umuntu ariko agwanira igihugu c'iwabo n'umuntu ariko aca ingero kandi akaba bagenda nabo batumvikanye kuko mu makuru mwagiye musoma mu binyamakuru bitandukanye mwarumvise yuko ikisoda c'u Burundi mu kurungika abasoda muri Kongo barungika abana mu gihe ubwo nyene formation bagaca babashirako abahoze mu gisoda ca kera bita ex-FAB bagwanye bakiri mw'ishamba bagaca barungika n'abahoze bashigikiye Rwasa
kugira ngo nibagira kurasana n'abamvetwa abamvetwa bo mu mutwe urumva babishyizemo ko ari abatutsi urumva muri Bujumbura ariko sivyo kuko M23 yo ntabwo ubuye igwanira ubwoko iravuga ngo irashaka yuko bagira amahoro mugabo ntabwo iri kigwanira ubwoko iri kigwanira yuko ako karere kaba amahoro rero mu Burundi bagaca baruta abatutsi kugira ngo M23 ishobore kubicira abatutsi bari babuze ingene babikurako hama abatutsi nabo bagaca abase kugenda canke abagiye bwa mbere murazi ko hashikiye amajana 250 bashikiye mu gasho none umunsi bagifunzwe hariho abafunzwe kubera ngo barahunze urugamba ariko none umunsi bariko barahunga mugabo umva nashobora kuzoca bafunga abasoda bose ahubwo bo bavuga bati co badufasha kubica bakabica bakamara hama iyo ntambara batangura mu za 19 ikabandanya ko ndibuka ko imbonerakure zo mu ntara imwe nibuka nimba ari Cankuzo bigeze kuririmba muri 2018 gutyo bavuga ngo intambara ntiyahagaze yahinduye intumbero urumva muri ideology y'umugambwe FDD reka mvuge FDD kuko CNDD ni wari mu gwa politike barabiteranije ni CNDD FDD rero FDD ntibigeze bagafuta mu mugambwe uri ku butegetsi rero bo barazi yuko kwica abatutsi arico kintu turufu office ni nayo basigaranye ni naco conyene kiri muri ideology yabo ni naco gituma umugambwe bavuga ko umaze imyaka 20 atakintu na kimwe kurakora kuko bavuga yuko ikintu washize imbere wari gukuraho igisoda c'abatutsi cyo muri c'ubururi ico naco baragishitse kurumva ubu nta munyabururi agitwara kandi mwimwe ndibaza rero ivyo byose biri mu bintu bituma ideology y'abandi ko bagwana muri Kongo imera nk'itasa niyo aba M23 bagwanira kuko ntabwo bagwanira rimwe ari naco gituma biruka no munsi hariko haca video yerekanye abasoda b'abarundi bariko bariruka bakiruka nyine bigakomera ngira ngo reka turabe ko mushobora kuyibereka Warundi wanakwepa wanarudia kwao Warundi basoda yetu wanakimbia Rwaba pamoja na banani pamoja na bazalendo wote banabalibere. Asiogope. Hii gari nakatala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na mulikuwa ba mingi. Sécurité. Vous l'avez dit, changez ça ici. On a changé ça. Et vous voulez vous dire, on va voir ça. Ouais. Batenda kuhita. Batenda kuhita. Balikuwa ba. Sasa wapo. Hapa badina nomba tena maarufu. Mbega ikibuga cy'indege cya Kavumu kabisa. Kavumu Tombe. Ibifaru. Zawani Tutu. Mbega Kisekedi mani muhamahoro n'imigisha kabisa. Arambe ku perezida paka tugeze Kinshasa. Azaveho kodi. Bacu. Ibi ni ibifaru. Zirazita wari Tutu ubundi irasa mu birometero birebire kabisa. Uyu ni umugabo wafashe ikibuga cy'indege bamwita Cisco Ariel ndamukunda. Zawani Tutu bunani buracyakomeje kabisa. Bunani buracyakomeje. Naha. Yo bayita Wani Tutu. Oya ni kompori loading iri nyuma.
izi ni za zindi zaturasagaho mu gitondo none duse tuzifata oya ni Kisekedi friendly force ubuze ibyo dukeneye bakiruka bagahunga ni ibintu bitari bwabeho abasoda b'u Burundi biruka bahunga intambara rero ivyo byose ni vyerekana yuko koze bariko baragwanira atari imwe donc batashobora kuba ntibashobora kuguma bemera kugwanira umuntu umwe agwanira avuga yuko ngira ngo mwana ufise amajambo yiwe yagiye avuga menshi avuga yuko adashonje wewe atakibazo afise mwagiye muvyumva rero ivyo byose biri mu bintu bishobora kwerekana ko irya ntambara ishobora ishitse mu Burundi izotuma umugambi CNDD-FDD upfa ku butegetsi barabivuga abantu baragira amanalize babone ariko biraba mu Burundi kuko gushika uno munsi ikibazo CNDD-FDD ufise nta musekreteri ufise ntigira umunyamabanga ubuye ari muzima n'uwahahora nta makuru bigera batangaza hari abavuga ko yapfuye avuga ko aremvye ivyo byose bikavugwa n'abantu ngo barata mugambye nta na kimwe uvuga mukuru w'igihugu yavuze ko ariko aramusengera abandanya amusengera ntarigera atangaza ku mugaragaro ico yazize ikindi naco ngira ngo mutoshobora kwibagira ni ingene iyo haje dosiye y'abapfa nk'igihe haje dosiye y'urupfu rwa Petero Nkurunziza muribuka yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye umupaka wahuze n'u Rwanda ivyo byose rero bikaba vyerekana yuko hariho ikintu co kubiba amacakubiri kuko iyo bazanye urupfu rw'abategetsi babo bagacaza ibintu vyo kugarira imipaka vyaciye vyumvikana yuko agomba avyure akantu k'amacakubiri kuko abenshi baronse ibiti kubera bishe abantu baba amacakubiri ngira ngo murabizi yuko ijambo wamaze iki mu ico wavuga ni ukuvuga n'uno munsi havuzwe ngo Reverend Ndikuriyo yarahawe uburozi bamwe bavuga ko ari isumu abandi bavuga ko ari poudre canke ibindi bakavuga ko yapfuye bamwe abandi bakavuga ngo aracari muzima bamwe ngo araremvye ntihagire ukuri tumenya hagaca haza ico kintu co kuvuga ngo nyamara mu Rwanda urumva ngo urugo baradutere ibintu biza vyerekana yuko hariho ngo umubano mubi w'u Burundi n'u Rwanda ico vyari vyabaye mu gihe bari havyutse dosiye y'abavuga yuko yari uburozi Petero Nkurunziza ubu naho biciye bivyuka kandi mu gihe bariko bavuga yuko hari umuntu yari uburozi Reverend Ndikuriyo bamwe rero bagaca bavuga bati bishoboka yuko ari Evariste Ndayishimiye abafisemo uruhara muri ivyo bintu ariko ejo twaravuganye n'umuntu arambwira ati burya rero umunsi CNDD-FDD aravuga ati burya umuntu agiye ababiretse ati mu kintu utazosubira kumva n'Evariste Ndikuriyo nta muntu uzosubira kumuvuga rero mwumva biraheze kwa kundi Rajabo vyahera kwa kundi Petero Nkurunziza apfuye vyabaye akamizwe n'ingoma ati c'est fini muri CNDD-FDD ni kurya bimeze ivyo vyose rero bivugwa yuko ari umugambwe utameze nk'iyindi kuko bo bavuga yuko ngo warimwe batawufunze rero muti rero bimeze gute rero ivyerekeye umutekano ukuntu bishobora kuguma bibandanya uno munsi nababwiye yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye muri Addis Abeba muri Ethiopia mu nama igera 38 hacatangura rero iyo kenshi ajabutse atangura kenshi akavugwa ibihuha turamaze kubimenyera ngira ngo ntabwo ari bishasha ariko iyi nama yazomara iminsi ibiri kuvuga izoba ejo kuwa gatandatu no kuwa Mungu tariki 16 izoba igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika hamwe ngira ngo n'inama y'abafasha n'abakuru b'ibihugu OPEDAD nayo ikazoba ngira ngo igira 29 nibuke ndabibutse ko n'umukuru umufasha n'umukuru w'igihugu nawe nafisemo igiti gikomeye muri iyo nama rero iyo asohotse kenshi acavugwa atanga kuvugwa ngo prime niyo ngabo ngo agiragire coup d'etat y'u Burundi kugira ngo nimba hari abandi bantu bashobora kwiyumvira batereka tugira ivyo duhindura ntihagire abavyiyumvira ariko
nk'uko biri abakuru b'ibihugu ntibama baterwa amakudeta iyo bagiye gusa n'uno munsi rero igihuha ca kudeta nacone kiriho bavuga ngo Prime Niyongabo ngo ategerezwa kuba ariwe aca agifata igihugu ngo kugira ngo hagize abandi babikora ngo baca bashiraho ngo bumvikana ngo na Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda kibanyi. Rero murumva ivyo vyose ni ibintu bavuga kugira ngo bahume amaso amakungu canke ibihuha. Twebwe rero ntituvyemeza, ivyo turavuga yuko ari ibihuha kubera iki? Kubera vyavuzwe kenshi niko tubimenyereye, abantu iyo yasohotse kenshi baca bavuga yuko hagere habe kudeta. N'amakuru tutobashingirako kuko n'ayandi aca mu magroupe WhatsApp nta kintu kibigaragaza kiba kihari. Mugabe ikihari nuko ejo Uvira ishobora gufatwa na M23 kandi ico gihe abasoda b'u Burundi bashobora guca basubira i Burundi, ariko kubera bavuga yuko hari abanyafrika y'epfo baje mu Burundi ku bwinshi, leta y'u Burundi irakwiye kuvyemeza canke ikabihakana kugira ngo ntibandanye yiteranya n'uwo mugwi ushobora gufata akarere kose kegeranye n'igihugu c'u Burundi. Nimba bagomba guha base arrière igihugu ivyo bihugu bishaka gutera uwo mugwi, urumva yuko gishobora kuba ari kubatera kandi kizoba ari igihugu c'iwabo, niko biri. Ico gihe rero umubanyi mutabanye neza urumva aba ari ingorane. Ico gihe rero nibaza yuko bagize base arrière i Burundi bazoba bihenze. Twarababwiye kuri birya bigwanisho bafise, turababwiye kuri urugendo, turababwiye n'ivyo vya M23. Namwe rero mushobora kuja muri commentaire mukatubwira amakuru mashasha mufise, natwe amakuru turonka tuzokwama tuyabaha uko bizogenda kose. Tuzoguma tubaha amakuru uko tuyaronka yerekeye Uburundi. Tubandanya rero tubatohoreza ikindi naco nogenda ndababwiye nuko uno munsi igenekerezo rya 14 mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 umugambwe SNL wari usanzwe wibuka imyaka ingahe umaze uri ku butegetsi. Ni ukuvuga uwo mugambwe SNL nabonye itangazo ryawo ryareho habona, ico ntamenye ryasinywe na Nestor Girukishaka. We yanditse itangazo rivuga yuko uno munsi ariho bibuka imyaka ingahe iheze bemerewe. Mugabo kavuga yuko n'ubundi umugambwe uri mu ngorane, niko uwo mugambwe uri mu ngorane kuko watanguye muribuka ko yari FNL kera bakiri mw'ishamba, ikaza ukaba umugambwe FNL, mu nyuma bakawuhindura bakawuha Jacques Bigirimana, mu nyuma akagira SNL wo kwa Agatogwasa, none ubu naho Agatogwasa bakaba baramumukuyeko bakawuha abo baba bashaka muri CNDD-FDD. Uno munsi rero Agatogwasa nta liste n'imwe ariko y'abashinga amateka zo kwitoza ko abamushigikiye bari bashatse kuja mu nani Burundi kwa bose barabakuyemo. Vyumvikana yuko Agatogwasa yapfuye muri politike ukurikije ivyo amategeko y'u Burundi avuga muri ino minsi. Ivyo rero bikaba navyone biri mu bituma mu Burundi budashobora gutera imbere mu gihe amatora atakirekuriwe bose. Ubu rero twovuga yuko nk'umukuru w'igihugu iyo ajabutse hariho umuntu amusigarira, ntawe uzi yuko igihugu kiba casigaranye nanuze n'umukuru icegera ciwe, kuko icegera ciwe burya baravuga ko amaze kugira AVC incuro zitatu. Ivyo vyose rero bigatuma ata muntu yokwizera yuko igihugu c'Uburundi kiba gitwawe neza. Baravuga yuko hariho ibintu vyo gukumirana, hariho kwinubana kubera ivyo bintu vy'uko watawuze aho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD aherereye. Iyindi nkuru twabonye mu Burundi nayo tutogenda tutababwiye nuko abatwara ishirahamwe ryo gufungura kw'isi PAM
bahawe amasaha 48 kugira ngo babe bavuye mu Burundi, ngo n'umunsi bikashoboka ko bagiye baramutse birukanwa bakaba bagenda Rwandere, bakaba bavuye mu Burundi. Kubera iki? Baratangaje yuko mu Burundi ari umutekano utifashe neza, abakozi babo bo kwicunga ico kintu. Iyo message kiragenda irarenga, murabona ibintu vya réseaux sociaux ko biba bitoroshe, bica bija habona, hama ari naco gituma baciye babirukana. Ivyo vyose urumva ko ari ibintu bitaba bimeze neza, kuko iyo pamu iramutse igiye, mumenye ko pamu ariho amaproje bafitanye n'umupfasoni n'umukuru w'igihugu yo kugaburira abana ku mashuri. Urumva rero ibishobora gupfa ku mashuri ni vyinshi kubera iyo pamu bayirukanye. Rero kuvuga yuko umutekano mu Burundi ushobora guhungabana i Bujumbura, hama warongoye pamu akavuga ati mwicunga mugire stoke y'amezi nkangahe ko bishobora kugorana. Donc baba babifise mu maprevision babibona, kuba yarabikoze agaca vyirukanirwa, ivyo ahubwo bitera ubwoba n'abandi, kandi abari publicité yuko bitameze neza iyo barinze birukana umutegetsi nk'uyo afitanye ya projet n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu canke na leta. Mwumva ko biheza bikagenda nabi mu migenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu. Ivyo vyose rero ni bimwe mukwiye kumenya uno munsi vyiriwe biravugwa ku Burundi. Hama je mbona nobararikira mu kiganiro c'ejo, niyo twaronka akanya tugasubira tukabaganiriza ku makuru azoba ariko aravugwa. Nkaba ndabashimiye kuba mwankurikiranye kuri kano kanya, ndabahamagara yuko muri commentaire mukwandikamwo mukashobora kudushikiriza ivyiyumviro vyanyu hamwe n'andi makuru mashasha tukazobandanya tuyabashikiriza. Murakoze cane, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye.